Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza umerere hose niho Hakizimana ari kumwe na Nathalie Nyamoya twongeye kubaha ikaze muri ibi biganiro byacu kandi twongera no gushimira abo batwandikira baturungikira amaudio hari n'abadutelefona tukamarana umwanya tukayaga tukumva experience zabo kandi hari n'abadushingira intahe babona ibiriko birahinduka mu migenderanire yabo mu buryo rusange canke mu ngo zabo canke hamwe n'abana nukuri turabishimira Imana turashimira n'Imana n'abantu batandukanye batubwira yuko ya migenderanire hagati y'amatamperama abantu n'amatamperama yabo hamwe n'Imana byabafashije kwitahura ariko bibafasha no gutahura uko boteza imbere imigenderanire yabo n'Imana. Nagomba gusoma gatoya ni nk'intahe ni nk'umuntu yatwandikiye adutera intege ariko aravuga ati iki cy'amatamperama mwariko murigisha narafashije rwose nisanze jewe ndamusangine pe hama byamfashije kwinezerererwa kuko hari aho numva umenga ndarenza nkumva notekereza kubera hari abagenzi mfise ba phlegmatique cyangwa melancholique nashaka kumera nkabo ariko wapi nkumva ari intambara ariko ubu urumva musange niyo yanditse haraja mu tuntu numva ahubwo nshima nkasaba Imana ko amafaiblesse y'ubusange yo yatunganya hama amaforce nayo akarama. Olivier ahezagirwe nitwikundira abantu tugira igishika Imana ihabwe icubahiro turamushimiye uwo muntu by'ukuri tubandanye twikundira abantu nk'uko abivuze n'ivyo amatamperama yose arafise amapoint positif n'amapoint negatif hama rero turiko turiga tumedita turaba osi novuga n'amatamperama y'abana nace nibuka yaza buri 139 aho Dawidi yariko aravuga ati Mana uransesa kandi uranzi atuzi yicara ryanje haguruka ryanje ngo n'imisi yanje yose wari uyizi cyari yari imbere y'amaso yawe imbere yuko numwe ubaho ndiko ndasoma ya matamperama haraba ingene twese dusa no kuvuga basange usanga bafite ibintu birenze ko basa abakorerike abamelancholique n'aba phlegmatique uko nyene ndicara nkavuga n'Imana nukuri hari ibintu watwandikiye dutegerezwa kwirotuvamo surtout ugarutse ukabona ivy'abana ukabona bariko baradekriva arabo bashakashatsi nizera yuko vy'ukuri ari Imana yahumekeye ukabona bariko baradekriva ukamenga badekriva umwana wawe hariyo benshi ngiye kuraba amakomantere turonka bavuga bati umenga nije mwariko muravuga abandi nabo bakatubwira bati iyo aba tutazinanye no kwibaza yuko kumbure hari umuntu yoba yaraje akababwira ivyanje donc ivyo birerekana yuko Imana ituzi twese izi yicara ryacu izi intege nke zacu ihaguruka ryacu ndiko ndavuga iyo mirongo yicara nihaguruka sinibaze yuko biri seulement physique ariko biri aussi spirituel ukwicara kuko wadende buke wacitse intege uguhaguruka kuko wumva uri mu nkomezi ivyo vyose irabizi ayo madetaye yose arayazi rero turagomba kubandanya tuvuga kuri ca kintu c'umukorerike umwana w'umukorerike kandi nukuri la fois passée narangije nsenga numva cyane umugabo yagomba kuva mu rugo nizere yuko iyo izomushikira kandi ndavyizere yuko izomushikira ikamukorako kandi ndazi yuko nzoronka intahe ndashimira Imana hari abantu bahora banyandikira rimwe bakambwira ati hari ikintu wigeze kuvuga Imana yaguhaye akabimbwira nka ena après 6 mois après ariko aho bizira hose naho bitoza l'important nico biba vyakoze mu buzima bw'umuntu rero Nathalie reka tubandanye tuduge ku muriri tuvuge kuri iki kintu aba bana b'abakorerike ingenda mubahe abaramutse hama tubandanye Imana ishimwe ndabwiye ko sura kubaramutsa kandi nukuri niba kwe iyo turonse abantu batwandikira bakatubwira ingene byabafashije nkajeho mfise background y'umuganga numva menga ni kintu gikorwa kamwe umuntu abakoze mu mushaha ariko nashaka kubamenyesha yuko imbere ko binabafasha byaradufashije twebwe ni n'umuti no abavuga ntitwigereje ko twatahwe twabonye twize kandi tukinywako kuko ntuheza ubandanye uvuga ati oui rero nasanze kwimenya no kumenya ibintu ngo la connaissance ngo mon peuple périt faute de connaissance nukuri urashobora gupfa kuko wabuze ukuri kuko wabuze umuco ukumenya kw'ibintu ubu hari ibintu mbwa
bwa wundi rero wamukorera ikiwandi ntashaka kunsaza naturellement niko ameze rero twaravuze ubuheruka yuko kenshi abakorehike usanga benshi ari abana naho ari abakobwa barimwo bien sûr hari abantu shembe bagenzi nzi b'abakorehike mbona finalement directement ndamubonye yuko ari umukorehike mugabo kenshi muri rusange usanga ari abana b'abahungu hama twaravuze ko ari abantu bafise amaenergie nyinshi n'umwana kandi mu migenderanire ashaka kugira tendance yo kuba umutira kuganza abandi kucinyiza abandi ni byiza wose nk'umuvyeyi uramwigisha kuganiriza kubana n'abantu n'umwana bigora par rapport aux autres tempéraments bigora kwinteragisa kubana n'abantu kuko agenda bagendera arabarengera iyo turavye nk'uwo mu korehike wacu ni muto afite imyaka 5 ubwo tumujanye muri groupe naho abana ba 10 ans 12 ans arabarengera arabaha amategeko ukibaza kate kantu karaberenza ugwamo kandi ugasanga kiyempojeje hama iyo bamwanke kacaza yarize kuko urumva acaja mu ngumi nongo n'abana bakunda kwiyafirma bari très autoritaire iyo udahari ndibuka umugardienne muri garderie araba umwana akiri muto agisa imyaka 3 yavuze ati uyu muhungu wanye n'igitangaza atumuhaye la main le bras suragenda ukuboko kose kuragenda umuha ikiganza ukuboko kwa kwagiye kuko n'umwana ashaka kurengera donc ce sont aussi des enfants extrêmement intelligents ico kintu nashaka kukivuga kwivuze energie nyinshi umuntu yo bifata nabi muga n'abana bazi ubwenge mwibuke umukorehika hari hose n'umuntu afise impano naturelle yo kwiga yo kumenya yo kwidebrouiller kuyadapta n'umuntu nta hantu atoba franchement par contre umumera kuri barakubwira zo kwiyadapta n'ikibazo yahamenye c'est très bien waguye hiyadapte c'est vraiment problématique mais n'abantu bari vraiment bafise des dons de s'adapter rero n'umwana ashobora ubona ko afise capacité yo kwiyumvira irengeye gato yakushe y'abandi urabona ko ari très avancé rero ivyo rero birashobora gutuma nivyo hari ingabire muga même temps ukamwigisha muri iyo faze bimugora kwinteragisa n'abandi kwiga kumenya no kuvuga kuno umwana ari gumukadra uguma wibutsa oya suko bavuga suko babikora no banzurekera abandi no naho utari wa mbere ubaye wa kabica nko gatatu nko wa kane si caha apprend accepter yuko vyakugoye canke utabaye wa mbere n'umwana adasupporta ko kabica nko gatatu nk'umu adulte kugenye no kumuntu akuze ariko n'umwana rero muri yo niyo responsabilité y'abavyeyi yaba umukorehike umumonemokorike umuflegmatique umwigisha bivanye n'ingabire ufise kumubwira ati no babigenza gutya babikadra gutya gukanaliza iyo energie ikiri ntoya kuko bikugoye bikiri muto twaravyumvise twarabibonye yuko malheureusement n'abana baca basanga baturika n'abana usanga baca buzura mu maprison kurusha kuba des champions kandi bafite capacité gushika kure cyane kuri ico Nathalie reka aravuga yuko ari abana bari intelligent no kongeramo ko bari malin kandi muri malin harimo mala urumva n'abantu bafise ubwenge no vuga bafise instinct de survie iri muri dimension ikomeye cyane nico gituma biyadapta bazi ni n'ama super chérie bazi n'amanyanga bokoresha kugira ngo bashobore kwigovyora bashobora kwikura ama situation ariko si babandanye bametriza bakontrola urumva nuko usanga bameze niyakiri muto rimwe na rimwe hari igihe ashobora kuguhinyisha rimwe na rimwe ukavuga uti yabironkeye umwanya wo kuvyiyumvira asonaje yaronse ingene ahindura ijambo yarahejije kuvuga hariyo nk'ikintu akunda kuvuga urumva iyo tumubujije ikintu ucumva ngo c'est nul hama comme yabonye tuco tumubwira ati ivyo uriko uravuga n'ibiki qui est nul urumva ubunya acavuga ati cette situation est nulle c'est pas toi qui es nul c'est cette situation donc arafise ingene yigovyora ni yavuze ikijambo kibi sinibuka exactement hari ikintu yigeze kuvuga ikijambo kibi nabace kibaho cyaravuga gwe urumvise ivyo waguze acari kubita ikofi ngo nariko ndibwira jewe ngo nije ndibwiye urumva nishavuga riburira umwanya ugaca utwenga rero Nathalie yavuze yuko barafise ingene bashobora kuvuga ijambo rimwe na rimwe ukaryumva yuko umenga rirakomeye ahandi ukumva yuko ririmo ubwenge bwinshi
n'igituma bashika kuri iyo nivo kumbura umwana w'umuflegibatike adashika ko fasilima ni uko aba ari abana batagira ubwoba icyo muzokirabe abana bafite abana b'abakorerike ni abana batagira ubwoba n'iyo bari ko barakura n'ibyo turi ko turavuga bya prison cyangwa iby'iki byo guhanwa kenshi ni uko ikintu cyitwa ngo ubwoba burya ubwoba ni uvuga burafise aho bukurindira si byo ubwoba hariyo ubwoba bukurinda hakaba n'ubwoba buguparariza bobo rero ari ububaparariza ntibubaho ari ububarinda ntibubaho nicyo gituma uzosanga ari abana bavuga bubahuka kuvuga ibyo abandi batavuga nicyo gituma ari umwana azoserukira abandi niwo mwana kenshi agaragara ni nacyo gituma ahanwa kuko abaserukiye nk'abandi bana mirongo inyuma ni derege n'idwaye n'inde urumva niyo uvuga korerike yakuze yeah of course niyo yakuze ntaniganwa ijambo nk'ubu tuhora tubona nk'uko uwo mwana wacu kuva afite 2-3 ans hari umubwira uti nujya mu gikoni uzana ikintu urazi ko ugenda itara rizimije bashika iwe bamuruta akavuga atinya yuko ari ikintu kuko ukabona ngo yari ukabona karagiye nibyo kakiruka ukavuga uti akana kararinda katibye ni gute. hari undi mubyeyi yigeze kumbwira inkuru naratwenze ariko urumva ibintu bitwenza bibabaje na arafise abana b'abahungu ariko entre autres arafise cessure de colérique muri bo n'abana badatinya nk'uko rebye kuvuga bafise une curiosité ce sont des enfants très curieux ni byiza cyane kandi ku mwana kubona yumva ko ashaka kugerageza kumenya ibintu mugani ya curiosité itarimo ubwoba ngo ibe géré ishobora kumutera ikibazo umunsi umwe umubyeyi arambwira ati baba ahantu mu Kanyosha ntibari bwimuke hamara iminsi bahari insoro nyinshi rero ngo uwo munsi joro insoro ziravuga zivuze abana b'abahungu b'abakorerike abana baca baraduga kuri tanki ngo mwijoro s'il vous plaît ngo barabe insoro ziko zirava en général abandi iyo bumvise n'insoro kenshi uranatinya vraiment uratinya mais ce sont des explorateurs kuko ntaco batinya hariho ubwana bien sûr butoya harimo rufeko effectivement n'umuhungu muga yari no mukorerike hejuru y'ivyo ararenga imbibe cyane umuntu azo kwexplora ibidashoboka kuri ico nataravuze yuko ari umwana azo kwexplora twarababwiye yuko mu matampera baravuga yuko na Paulo yari umukorerike ugiye gusoma hari aho yandika mu cete kimwe avuga ati navuze ubutumwa aho Kristo atari bwigera bamensione urumva ugiye kuraba Paulo n'umuntu yafonshije mu territoire batari bwumve Yesu kubera iki kuko naturellement n'abantu basanzwe batagira ubwoba urabona uravye n'imbere yuko yakira Yesu Bibiliya iratubwira yuko yagiye gusaba ivyete kugira no pas seulement yuko baperesekita bari Yerusalemu bamwe abakiriso bashobora kwifatira mugabo kugira agende no mu maregio ya kure agende kwizanira abo bantu intagondo abo bananiranye rero abakorerike umuravye nk'uko ushobora kuvuga uti uyu muntu n'umuhizi w'igitangaza no naturellement ni kameze rero Paulo uciye uteranye n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera bene data usanga ari nukuri bivyara igitangaza bivyara ubushobozi muri dimension idasanzwe rero ni ingabire naturelle uko Imana yamuremye kandi nibaza kugira Imana imuha ibintu nk'ivyo ni ukugira ngo ashobore kwexplora ibintu bikomeye meosi ashobore no gushikana ubwami bw'Imana kure ahantu tudashobora kwibaza nico gituma ahantu agomba gushiramo agaparanteze twiyibutsa si mwebwe gusa ariko twiyibutsa twese burya hari ijambo nigeze gusoma rivuga ngo imitation is limitation ka on imite on so limite iminsi yose uri kuragerageza kwigana ubundi uba uri kurashyiraho inzitizi mu buzima bwawe rero ntukikompare n'umukorerike ni byiza kwiyanspira kuri we ariko nagomba kukubwira iyo uri kurikompara hari igihe uca ushika ahantu ugasanga navuga uriko urimiba ingabire Imana yaguhaye kugira ugerageze guserura ibyo udafise naturellement urumva nico gituma ni byiza yuko bayinsipire ariko
wige kudevelopa ivyo yaguhaye imana yaguhaye. amen. Ikindi naco nohava mvuga ku bana b'abana b'abakolerike ni uko ari abana iyo bari mu ishuri n'abana ba bouleverse la classe n'abana bari présent n'umwana azoboneka un peu comme le sanguin aussi qui fait le fou ariko n'umwana azokwa attirer attention kandi n'umwana azogira ibintu biri amusant ugihe nabisoma naciye mbona amahapo bamandikira kuri Evan ati c'est un n'umuntu yama ariko aragira un clown yama ariko arattirer attention kuri we rero iyo amaze gushika kure iyo aronse rero peut-être n'umuprofesseur canke n'umuvyeyi atabitahuye murashobora kuja kugwana rero mumenye ko ubu muheje kumugaburira uheje kwagaburira son tempérament kuko we akunda kugwana bisigura yuko uyu mwana nk'uyu atabaye bien encadré aca mu agitateur aca yamahanwa akubitwa agira gute donc ikibazo hava wese ntone natari none tubigenze gute ese ko mwana akeneye guhanwa absolument muri za temperament zine ni wakeneye la loi kurusha abandi kubera langage yumva ni langage de la loi langage ya confrontation ninde akomeye kurusha uwundi ninde kuko ndabona nka Evan tumwe ati écoute nuje mu cumba ndaguhanye ibi nibi aragenda akiriza ariko acagaruka pardon kubera iki yamaze gutahura kuko biri kose entre we na mama cyangwa na papa uko biri kose hari ufise autorité donc ce sont des enfants qui ont besoin d'encadrement naho kenshi aribo bakuruhisha kurusha abandi rero nivyo ukumva mu ishuri bashobora kubwira ati uyu mwana ntibishoboka yatwishe kuri ico nataravuze mwibuke yuko umukolerike novuga kuva ari muto yamagomba novuga kwatira novuga la lumière sur lui abari waboneka urumva projecteur zose zibe kuri we ni naco gituma iyo akuze ico kintu umuntu atamwigishije kuko mwibuke yuko imana yaraduhaye autorité iduha mugabo na responsabilité yo kurera abo bana mugabo ntiyadutaye mu murima twenyene yaduhaye impwemu yera adufasha iduha n'ijambo ryayo ridufasha rero umwana mutoyi iyo yamagomba kwatira novuga projecteur kuri we mu nyuma ikiba niki nuko naturellement yumva kugira projecteur ibe kuri we nuko yekiraza abandi gerageza twiyumvira mu buryo buri logique hako itara ritumurikira turi 10 jewe nshoboye kwera imini 9 no kuvuga nati lumière inza kiciba nini niko kenshi umukorerike acaba ni naco gituma iyo umukorerike ari muri eglise iyo umukorerike ari muri association iyo umukorerike ari muri groupe y'abagenzi akumva yuko ari uwundi ari karaboneka biramujena arakuzimya biciye mu mategeko canke aragukubita sura ceinture kabisa akoresheje amanyanga kugira akwimibe akumire aguhambe bakwibagire kugira wewe wabari wagaragara rero umwana akiri muto mu ndero tubaha mu kubigisha no gutangura kubereka ngo umwana wanje ta sœur cyangwa ton frère ndiko ndamushira hejuru ntibisigura wewe ko atacumaze mbona iyo turiko turashimira abashiki biwe nukurumenga isirabane ngo ça veut dire que vous m'aimez pas non on t'aime mugabo muri uyu mwanya turagomba konora ta sœur kubwiki cyangwa kubwiki urumva nico rero umwana utangura kumwekirika buke kuvuga yuko iyo shize hejuru wundi ntibisigura ko wenda gushize hasi umwe wese afise umwanya wiwe ikindi naco umuntu yo navuga nkuko twabivuze urumva wavuga uti none atarere tuzokoma tuko turagwana n'abana nkabo no pas du tout umwana araza ubwenge aramenya yuko iyo wabaye ferme nawe wabigize dans la fermeté mu rukundo n'umwana bien sûr les enfants n'abamanipulateurs iyo umuhanya azoshaka kukubwira bisigura ko utankunda rero ko arege babitubwira ngo no ndagukunda cyane arege habaje yashavuye ngo rero ngo kubera wampanye ngo ntunkunda ni no nahanye ikosa wakoze ariko umenye ko naho uzokwa mukora ikosa nzokwama ndagukunda savoir équilibré kandi nibaza ko responsabilité y'umuvyeyi niru kurabwira umwana uri kuraba ferme niru kuramuhana arumva umutima ingene umeze wawe ijambo ry'Imana yavuga ngo parents ne vous aigrissez pas contre vos enfants rero abo bana barashobora gusaza urashobora kuba aigri ukavuga ati je ndabihevye mugabo ubuntu bw'Imana yo mwemu yari kumwe nawe ni bakubwira ati naterega ntangorane hari iyo umaze kuva ko mwebe yabwira ati ntangorane uvuga ati niyo batangorane ntangorane naho ibintu byose nawe ugati Imana ko wambwiye ko atangorane ndahagaze
kuri iryo jambo. C'est pour ça qu'il est très important kunywana na mpwemu yera, non seulement pour le Kérorique mais pour tous les enfants, pour tout ce qu'on fait, no mu migenderanire yacu nabo tubana, kuko mpwemu yera wenyine niwe azoshobora kuduha ubwenge n'umwanya. Hari igihe uzomuhana cyane kandi bitari bitegerezwa, ni ukuri wihenze kuko wari umeze mu mutwe waramenyereye ngo baragorana kandi atari ikosa agiye, ibyo nabyo bikamubabaza. ariko icyo nacyo Imana ntishaka ko umutima wowe ukomereka. n'ikindi gihe uba ukeneye kumurekadira, ariko kuko par exemple uri nka febrematike ati jewe umunama ndikunda guhana n'aba bandi bibahebeye, tu risques d'en faire umwana yirera un enfant roi kandi yarafise potentiel yo gushika kure cyane. Rero ivyo byose bivanye n'intege nke canke bivane n'impano Imana yabahaye, irashobora kubakoresha mukarera abana bose neza ikadufasha. Kandi bisigura yuko utazokora ikosa, mugabo no muri ya makosa ico nshimira Imana, no mu makosa yacu y'abavyeyi Imana irashobora gukuramwe ibintu bizima. Amen. Nashaka guheza nsenga. Data, ndagushimira yuko abana bose waduhaye, peu importe les tempéraments waduhaye, wabaremye ku bwawe. Ndakwinginze Mana, uduhe gutahura yuko ivyo tutumva naho tutabyumva neza wowe ubibona kandi ubibona kurusha twebwe. Turagusavye mpwemu yera ko waduhawe nk'umukonsolateur, uzu dukonsole iyo abana bacu baturijije, kandi cyane cyane uzu nabe consolateur kubura abo bana iyo twanabababaje igihe tutanatahuye n'ingene twavyifashemo. Mpwemu yera ni wowe wenyine ushobora gutuma imiryango yunga ubumwe bw'ijuru atari bumwe bw'abana b'abantu. Ndagushimira kuri kumwe natwe, ndagushimira yuko uhoza kandi ukiza kandi uremesha umuvyeyi wese wafise umwana w'umukorerike cyangwa afise abana b'abakorerike, yuko uko biri kose ni uri kumwe nawe Mana. Ndabigushimiye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahezagire, mugire umunsi mwiza rero canke umugoroba mwiza bivanye naho muri.